Sangwa amahoro y'Imana mu banyu no mu vyanyu cutama mugenzi muri ko murakurikirana imbonesha kuranya ya BTV Burundi kaze mu mwanya mwiza aho gukurikirana amakuru mu Kirundi avuga kuri 28 ntwarane umwaka wa 2025 Hatangimana Patrick nije ndabashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ngo amasezerano yo gupanga no gupangisha akwiye kubera ku mugaragaro gutyo umupangayi vyorohe ko akingigwa ivyo bivugwa na Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi turaza kumukurikirana mu idonido ry'aya makuru nayo inyuma yaho atewe ku mukono ku itegeko rishinga ibiciro vy'ubutaka bwo kubakamwo ubushikiranganje bw'ubudandaji bwaraye bushize habona ibiciro vy'ibifungurwa mu itangazo ryasohowe kuri wa kane uheze kwigerezo ya 27 ntwarane umwaka nyene turi mu 2025 ayo no yandi ni mukanya Ndasubiye kuramutsa nongera ndabaha ikaze mu idonido ry'aya makuru tugera duhere mu gisata c'imibano ngo amasezerano no gupanga no gupangisha akwiye kubera ku mugaragaro bishikirizwa na Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi mu nkuru twategurira mugenzi wacu Florence Irankunda. Mu gihe amasezerano yo gupanga no gupangisha amazu akibera mu kanywa babo biracagoye ko abene gihugu bakingirwa cyane cyane abapangayi ivyo bishikirizwa na Jerome Niyonzima umunyamabanga akongera akaba n'umuvugizi wa leta. Ni vyiza ko amasezerano yo gupanga muto yagira kanywa babo kuko iyo ugize akanywa babo ni yurenganijwe bibera mu kanywa babo nyene. Amazu ingena pangwa n'amasezerano aba hagati ya nyene inzu nuwo bita umupangayi canke nyene gupanga kandi aya masezerano aracafisha gahaze kuko umenga n'amasezerano yibera hagati y'abantu babiri yisezeraniye na nyene inzu umenga biraheze bigaca biboneka nkaho umupangayi adakingiwe neza kuko nyene inzu arashiramwo ingingo zo kwicungera zo kwizitirirako iyo rero hageze amasezerano novuga adakingiwe kwaja mu ngiro bene uyu muntu nyene inzu nivyo birashika akaronka umuha menshi canka kumva ubugira muhe menshi agaca atangura kukwigenzako iyo nzu nagomba kuyisubiramwo iyo nzu nagomba kuyinagura hari ibintu nagomba gusubira kubaka ora bukamviramwo uheje kumuviramo ugasanga nta kintu nakime yubatse ko nta kintu nakime inyanywe kuri iyo nzu mugaba yinezemwe uwundi aje kuriha menshi iki rero kirababaje kuko kirumvikanamwo ukuhohotera aba bantu bazipanze. Jerome Niyonzima amenyesha ko kugira ikibazo cyo gupanga no gupangisha gitoreka umuti leta yashizeho ikigo kijejwe gutunganya ibijanye n'ibiciro vyo gupanga no gupangisha amazu baba bene gupangisha amazu bamenye yuko nabo nyene iyo bagiye kuduza ivyo biciro bafatwa nk'abo bariko baragirira nabi umwene gihugu. Ejo bundi harabayeho kwiga kuri ico kibazo cyane batangura higwa ikibazo kijanye n'igurwa n'igurisha ry'amaparcelle canke amatongo yo kubakamwo ariko iki kibazo kijanye n'amazu yo gupangishwa n'ibiciro by'amazu yo gupangishwa n'ingene vyo genzurwa mu namashikiranganje yejo bundi carizwe hacashigwaho umugwi ugiye kwiga neza ishingwa ry'urwego rujeje kugenzura ibijanye n'ivyo bintu byo gupanga no gupangisha amazu. Ico kigo kizoba citwa ARCTI, Agence de Régulation des Transactions Immobilières. Nivyo ntawe ucavuga ngo ejo canke ejo bazovuga ngo iyo nzu yawe nipangwa ya iyuriya nipa kuko ivyo bifatira n'ingene inzu yubatswe bizofatira naho inzu yubatswe na quartier irimwo n'ingene imeze. Agasozera hamagara bene gihugu gukorera mu muco gutyo ibijanye no kubakingira vyorohe. Florence Irankunda urakenuye na mu gisata c'ubudandaji ubushikiranganje bw'ubudandaji bware bushinze ibiciro vy'ibifungurwa mu itangazo ryasohotse kuri wa 27 ntwarane umwaka wa 2025 idonido na mugenzi wacu Ingabire Nintia Martha. Inyuma yaho hatewe ku mukono ku itegeko rishinga ibiciro vy'ubutaka bwo kubakamwo n'abashikiranganje batatu uw'ikigega ca leta uw'inyubako n'ubutungane ku igenekerezo rya 27 ruhuma mwaka wa 2025 ubushikiranganje bw'ubudandaji bwaraye bushize habona ibiciro vy'ibifungurwa mu itangazo ryasohowe kuri wa 27 ntwarante mwaka wa 2025.
Muri iryo tangazo bimwe muri ivyo bidandazwa harimwo ikiro c'inyama cangacanga kiri hagati y'ibihumbi 200 na 225, ikiro c'umusoso kiri hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 208, ikiro c'umuceri wimburirwa mu Burundi kiri hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5, ikiro c'umuceri urangurirwa mu mahanga kiri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7, ibiharage jaune ikiro kiri hagati y'ibihumbi 2,500 gushika ku bihumbi 6, ibiharage kirundo ikiro kiri hagati y'ibihumbi 2,500 gushika ku bihumbi 3,500, ubushaza bwumye ikiro kiri hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 8, ubushaza butoto ikiro kiri hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 6, intete z'ibigori ikiro kiri hagati y'igihumbi n'amajana 7 n'ibihumbi 2,100, ifu y'ibigori bikoboye ikiro kiri hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4, ifu y'ibigori bidakoboye ikiro kiri hagati y'igihumbi n'amajana 9 n'ibihumbi 2,500, ikiro c'ibijumbu kiri hagati y'amajana 7 gushika ku gihumbi n'amajana 3, ikiro c'ibiraya kiri hagati y'igihumbi 1 gushika ku gihumbi n'amajana 5, ikiro c'imyumbati mibisi kiri hagati y'igihumbi gushika ku gihumbi n'amajana 5, itomati ndundi ikiro kiri hagati y'ibihumbi 2 gushika ku bihumbi 4, ibitunguru vyera kavukire ikiro kiri hagati y'igihumbi 1 gushika ku bihumbi 3, ibitunguru bitukura ikiro kiri hagati y'amafaranga igihumbi 1 gushika ku bihumbi 3, iritiro ry'amamesa ikiro kiri hagati y'amafaranga ibihumbi 4 gushika ku bihumbi 5, indagara zumye ikiro kiri hagati y'amafaranga ibihumbi 200 n'ibihumbi 60, iritiro y'amata y'inka iri hagati y'amafaranga 1,500 gushika ku bihumbi 3, isukari ya sosumo ikiro kiri ku mafaranga ibihumbi 6, isukari mvamakungu ikiro kiri hagati y'amafaranga ibihumbi 6 gushika ku bihumbi 8. Mwomenya ko mu kiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyesha makuru n'abenegihugu kwigenekereza rya 27 Kigarama umwaka wa 2024 yategetse ubushikiranganje bw'ubudandaji gusubiramwo ibiciro vy'ibidandazwa nkenerwa kubwiwe ngo ntivyumvikana ko ibiciro biguma biduga kandi umwimbu umeze neza mu gihugu. Ingabire Nintia Martha urakenuye tunakumenyesha ko naho leta yarayishinze ivyo biciro bishasha ku bifungurwa mu masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura, ivyo biciro ngo biragoye ko vyubahirizwa. Abadandaza bakora mu masoko ya Kotebu eka ndetse no kwa Siyoni bakabona ko leta ari kwenyabuna gukemura ibindi bibazo bishobora gutuma ivyo biciro biduga. Mu nkuru tategurira mugenzi wacu Florence Irankuru. Inyuma yaho umushikiranganje w'ubudandaji asohora itangazo ryerekana ishingwa ry'ibiciro vy'ibifungurwa, bamwe mu badandaza twasanze mu masoko nko kwa Siyoni no kuri Kotebu bavuga ko batashimishijwe n'iyo ngingo. Bashikiriza ko leta yariko banza gutorera umuti ibijanye no kuyunguruza hakaboneka igitoro co kunguruza ibidandazwa biva mu ntara zo hagati mu gihugu. Ku bwabo ngo vyofasha cyane kandi ngo hari hakwiye kugabanywa amakori n'amatagisi kuri ivyo bidandazwa. Abandi nabo bavuga ko iryo tangazo ataryo barabona, mbere hariho n'abaguzi bataramenya ivy'iryo tangazo. Ku bijanye n'ibiciro naho nta kirahinduka muri ayo masoko, aho twovuga nk'ikiro c'ibitunguru vyera kidandazwa ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 4,500, umuceri ukabugurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5,500 n'ibihumbi 8,500, nayo itomati zo zikagurwa ibihumbi 4,500 ku kiro. Mwomenya ko iryo tangazo ryo kumanura ibiciro ryasohotse inyuma yaho hari hamaze iminsi hibonekeza iduka ry'ibiciro vy'ibifungurwa ryongera ku buzima buzimvye ugereranije n'amikoro y'abene gihugu. Inkuru ya nyuma yano makuru, ishure gisumbuye ryegukira ishengero ry'abapantekote Bujumbura rirageramiwe n'igihomoka. Umuyobozi w'iryo shure agasaba ko leta bagarukira ko hagasanurwa nk'uko tubategurira mugizi wacu Eric Nibaruta yari yakubitiyeyo. Ishure ryisumbuye ryegukira ishengero rya Pantekote i Bujumbura rirageramiwe n'igihomoka gihanamiye iryo shure nkuko twavyiboneye uyu munsi igenekerezo rya 28 Ntwarante uyu mwaka. Ico gihomoka kikaba kibangamiye uruzitiro rw'iryo shure hamwe n'igice c'iryo shure. Umuyobozi w'ishure Uwazigamwe Marie avuga ati ico gihomoka atagikozwe mu maguru masha kizohitana clôture y'ishure congere gitware n'uruhande rumwe rw'ishure ryigamwo abana bo mu w'indwi gushika mu 8. Uwo muyobozi w'ishure akaba abandanya asaba leta ko yobashigikira mu gusanura ico kimanga. Twebwe ahaniniya gusaba leta nk'umuvyeyi w'abene gihugu ko yodushigikira kubera vy'ukuri atayikozwe mu maguru masha. Turi n'uruhagarara kuko turabona ko n'umwaka w'ishure
rushobora kutarangira neza kubera iyo shure urwo ruhande rurimo abana bo mu w'indwi n'abo mu munani kandi by'ukuri si bake ni abana bashika hafi 200 arenga. Urumva ko abavyeyi bocumukura ntiboronka aho bashira abo bana vyoba bitugoye rwose. Rero leta nk'umuvyeyi wacu yodushigikira bikire mu maguru masha. Mwomenya ko iryo shure risanzwe rireza abanyeshure bashika 654 kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'13 urangiza amashure yisumbuye. Chuti na mabagenzi muriko murakurikirana no makuru twabateguriye imbere ko tuyarangiza mudukundire tumaze turabe amakuru avugwa hirya no hino kw'isi. Israel iratanga itegeko rikomeza ububasha bwa politike mu gushinga abacamanza yemejwe ku wa 4 igenekerezo rya 27 Ntarante n'inama nshingamateka ya Israeli. Iryo tegeko rihindura igitigiri c'umugwi ujejwe gutora abacamanza n'abagwanya ubutegetsi imbere ya sentare ntayinyuzwa yemejwe ku majwi 67 ashigikiwe n'umwe agwanya. Abagwanya ubutegetsi bari bafashe ingingo yo guhagarika ayo matora akaba yatumye haba imyiyerekano myinshi cane mu gihugu. Dutandukire n'inkuru igira kabiri. Muri Birimaniya na Thailand naho habaye ikinyamugigima c'uburemere bungana 7.7 wabaye mu manuko bwa Birimaniya uyu musi. Mu mugwa mukuru wa Birimaniya amabarabara akaba yabomotse n'ibice by'ibisenge by'inyubakwa birakoroka. Inyubakwa y'amagorofa 30 yariko irubakwa yasenyutse mu mugwa mukuru wa Thailand inyuma y'ico kinyamugigima nk'uko umukuru w'igipolisi yabivuze. Abakozi 43 nibo bakozwe ko muri ico kibanza. Umushikiranganje wa mbere wa Thailand yatangaje ko umugwa mukuru Bangkok uri mu bihe byihutirwa, acatangaza ko atumye ko inama yihuta mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X. Nino nga tugarukirije ano makuru twabateguriye avuga kuri wa 28 ntwara no mwaka 2025 Hatangimana Patrick nako ndabashikiriza. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana. Shimire n'abagenzanje bashoboye kumfasha kuyatururukanya. Nimugira mu bamubahwe na Gahwane.